Reka subire ndabaha ikaze mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ishene yanyu imwe Rudende ya Isange TV. Ishene ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatohoza muri mi rw'ikirundi. Ndabahaye mwiriwe abandi ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye. Iri ni iteka n'umunezero ntangere by'gusura ku bana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ishene yanyu ya Isange TV. Ishene ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatohoza muri mi rw'ikirundi. Reka ronke ngurukire mwese murukurikira muri mu micungararo igize igihugu cyacu Burundi, abadukurikira bari mu micungararo itandukanye, abari mu ntara zitandukanye, uducibiri dutandukanye, amazone atandukanye n'imitumba itandukanye bigize igihugu cyacu Burundi, abadukurikira kandi bari mu bihugu bibanye ndetse n'abari mu makungu ya kure mwese ndabahaye ikaze amakuru yacu yo kuri iyi saha. Namakuru rero abayiriwe avugwa mu mihingo itandukanye, akaba ari amakuru abari bwibande mu bisata bitandukanye, haba muri politiki, mu nkino, mu ndero, impereza mu mateka na muntu ndetse n'andi makuru yose abayiriwe avugwa ijya nino. Ndabaha ikaze rero mu makuru yacu, amakuru tugiye gutangurira mu gisata kijanye na politiki, tukaza kurabira hamwe politiki y'u Burundi ukihagaze. Aho rero kuri ubu ngubu turibuze guhera muri sentare nkuru aho yagirije Colonel cyangwa se uwo batazira Nyeganyega gufungwa ubuzima bwe bwa misi yose, azira ko yoba ariko aradandaza igitoro c'amagendo. Moyize rero arakaza batazira Nyeganyega yarafashwe kwigenekerezo rya 13 rya 14 murantunganya ndagaro y'umwaka ubwo yafatwaga yagirizwa ko ariko aradandaza urudandazwa rw'igitoro c'amagendo, akaba rero aciye ajanwa mu gasho k'igipolisi. Gusa amakuru duhabwa n'amasoko yacu ndetse n'amatwa dusumira atubwira ko Moyize arakaza yamaze gukunguruzwa ajanwa mu gasho mw'ibohero rikuru rya Mpimba, aho kuri ubu ngubu apfungiwe. Akaba kandi yaranarengukijwe imbere y'ubutungane, ariko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaciye atanga itegeko ko agomba gupfungwa ubuzima bwe bwa misi yose. Ni mu gihe kandi Moyize arakaza batazira Nyeganyega yagirizwa mu mabi menshi mu makomine atandukanye yagiye akoreramwo, nko kugandagura abantu, kubanyuruza n'ibindi byinshi bitandukanye yagiye akorera abanyagihugu. Ibyo rero nawe bikaba kuri ubu ngubu bimushikiye, ariko yaridoga akavuga ko ibyo byose abitumwa n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, ngo kandi akigamba avuga ko ngo akomeye mu butegetsi bwa Ndayishimiye watanumwe ashobora kumutembagaza. Kuri ubu ngubu rero amatwa dusumira kandi amakuru yihuta cyane nuko Colonel Moyize arakaza batazira Nyeganyega kuri ubu ngubu vyemejwe na sentare nkuru ko agomba gufungwa ubuzima bwe bwa misi yose, kandi n'ivyo bikora ndetse n'ivyo bidandazwa nyene by'igitoro ndetse n'umuduga wari ubitwaye byose bigafatwa bigaca bihabwa leta. Imodokari irahabwa leta, hanyuma nabwo amahera azova mu ivyo bitoro azoshirwa mu kigega ca leta nk'uko byashikirijwe na sentare nkuru ikimara kumukatira uwo munyororo. Moyize arakaza rero bigaragara ko yarasanzwe n'ubundi akora urudandazwa rwo mu kinyegero, aho bivuga ko yaranguraga igitoro muri Tanzania akakizana ngaha mu Burundi, bigatuma rero ayigurisha ku giciro c'umurengera abanyagihugu badashobora kukigura ko. Gusa umukuru w'igihugu yamye yiyamiriza ibijanye n'urudandazwa ryo mu kinywabi, akavuga ko uzofatwa wese azobihanirwa hisunzwe amategeko. Kuri ubu ngubu rero Moyize arakaza batazira Nyeganyega niwe abereye akarorero abandi bose. Kuri ubu ngubu rero sentare nkuru y'igihugu yemeje ko Moyize arakaza batazira Nyeganyega agomba gupfungwa ubuzima bwiwe bwose. Kuri ubu ngubu rero bikaba vyemejwe. No mu yandi makuru, General Jean Bosco Ndayikengurukiye yahoze arongoye umugambwe CNDD FDD kuri ubu abarizwa mu ibohero rikuru rya Mpimba. General Jean Bosco Ndayikengurukiye yarinjiye ibohero rikuru rya Mpimba ku wa 2 w'indwi. Amakuru dufise avuga ko yakirizwa urudandazwa rw'amagendo rw'ibitoro. Jean Bosco Ndayikengurukiye kandi yahoze arongoye umuhari wa CNDD FDD ku rugamba inyuma yo kwiyonkora kuri Leonard Nyangoma.
nawe nyene yahavuye akomborwa asubirirwa na Petero Nkurunziza. Mu mwaka wa 2003 General Ndayikengurukiye Jean Bosco yaragarutse mu Burundi arongora umugambwe Kaze FDD. Muri 2015 General Ndayikengurukiye yariyamirije ikiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza, hanyuma arahunga igihugu. Yasubiye kugaruka mu Burundi mu mwaka wa 2021 gusa kuri ubu ngubu rero akaba ariko aravundira mw'ihorero rikuru rya Mpimba. Naho mu yandi makuru ryasiganwa ry'imiduga rigeze ku munsi wa gatatu ari nawo wa nyuma. Kuri uyu wa 16 Nyandagaro uyu mwaka mu miduga 15, 12 harimwo uwavuye muri Kenya, Uganda, Tanzania niyo yasubiye mu mabarabara ya zone Gashikanwa ndetse n'ayandi ari muri komine Ngozi. Muri iryo higanwa kandi ziva mu mitumba zikazunguruka kabiri mu kiyaya ca Vyega zigaca kandi zisubira mu mitumba. Inyuma yaho izo modoka zica zija kuzunguruka ubwa nyuma aribwo finale mu kiyaya ca Vyega. Bukera Rail Team, Rise and Shine Rail Team, Aweden Rail Team ntibakiri mwihiganwa bivuye ku modoka yapfuye aho ngo zariko zirasiganwa ku munsi wa kabiri nk'uko bishikirizwa n'abajejwe gukora iyo miduga service maintenance. Umudereva wo mu gihugu ca Tanzania nubwo imodoka yamwankiye akiruka umuzunguruko umwe gusa, uyu munsi wa nyuma yasubiye mu mabarabara mu muco bita special layer. Naho imugeraho aho abakristo ba Eklezia Katolika bari bakoraniye mu gusenga kuri uno wa 15 Nyandagaro y'umwaka, abakora urudandazwa ruto barahakoreye akarusho. Mu gatondo ko kuri uyu wa 15 Nyandagaro abakristo bo ku ba Katolike bava mu mihingo itandukanye bariko berekeza ku mutumba Mugera muri komine Bugendana, aho bari bagiye gusenga banahimbariza umunsi mukuru wa Bikira Mariya ariwo Assumption. Urwo rugendo kandi rwarahiriye abo bacuruza kuko ngo babukuye mu cibo. Kwibarabara rigana kuri uwo musozi abacuruza imisigati, imitumbura, imihwi ndetse n'amavoka n'ibindi barahazindukiye. Umwe mu basore bariko bacuruza imikate yagize ati uwo munsi ni akarusho kadasanzwe kuko kare naho nacuruza natanga amadeni ariko uyu munsi ntahana kashe. Urudandazwa rw'imisigati nirwo rwasumbije ibindi, aho uwuzimbutse wagurwa amafaranga 1000 y'amarundi. Abo twaganiriye bati tuza guharura inyungu mu nyuma, hagataho nubwo hari abasuma bagiye gusenga n'abiba ngo nabo nyene baguma bacungishijwe akajisho. Naho buramatari wa Bujumbura yiyemeje kuzoba umusuku w'abenegihugu. Buramatari w'intara ya Bujumbura Aloyizi Ndayikengurukiye mu gihe yariko ashikirizwa amabanga ku mugaragaro n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye kuri stade Intwari kuri uyu wa 12 Nyandagaro y'umwaka, yamenyesheje ko azobera umusuku abenegihugu agiye kurongora. Yashikirije kandi ko azogerageza gushira mu ngiro impanuro umukuru w'igihugu yama yatanze. Buramatari wa Bujumbura yahamagariye abenegihugu kuzomushigikira ndetse no kuzomugamburukira ngo kuko ari umwe atobishobora. Ikindi kandi buramatari yahamagariye abenegihugu bo mu ntara ya Bujumbura kuba ijisho ry'indongozi, aho ngo bazobona ibitagenda neza babishikiriza hama ngo mu vyerekeye amahoro n'umutekano canke mu vyerekeye iterambere. Ndayikengurukiye yibukije abenegihugu ko bari mwihiganwa ry'iterambere
n'izindi ntara, akifuza ko intara ya Bujumbura yotahukana ikibanza ca mbere. Buramatari Ndayikengurukiye kandi yemereye abenegihugu ko azogendera amakomine yose agize intara ya Bujumbura kugira ngo baganire ku migambi yoteza imbere igihugu. Akaba kandi mbere yaciye atanga inimero ziwe za telefone ku umwenegihugu wese ngo iyo mukenera nazo akaba yaciye azibaha. Naho mu yandi makuru kandi mu Burundi barasaba ko abagandaguye abanyamurenge mu Gatumba bomenyekana. Imiryango y'abanyamurenge 166 bishwe, abarenga 200 barakomereka muri zone ya Gatumba mu mwaka wa 2004. Irasaba ko ubutungane bwoshira ahabona abakoze ubwo bwicanyi. Iyo miryango ivuga ko idatahuritse kubona haheze imyaka 21 ababo bagandaguwe, ariko ubutungane bukaguma bwinumiye, bakavuga ko bazobandanya basaba umuco kuri ubwo bwicanyi. Hibukwa kuri uyu wa gatatu icuro ya 21 abo banyamurenge bagandaguwe. Bamwe mu bacikacumu bavuga ko bumvise urwamo rw'ishi rw'amasasu mw'ijoro ryo kwa 13 Nyandagaro mu mwaka wa 2004, kandi ko ababishe baciye basubira mu gihugu kibanye ca Kongo. Uwazarukiye imiryango y'ababuze ababo Lazare Sebitereko akabasaba ko ubutungane bwunyarutsa amatohoza kugira ngo abakoze ubwo bwicanyi barengutswe mu butungane. Abanyamurenge basize ubuzima mu Gatumba bakaba bari baje bahunze ingwano yariko iraba muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Tubandanije n'ubundi amakuru yacu mu Burundi, abatanga igitoro ku masitasiyo baragirizwa kukidandaza kuri magendo. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ntatahura ingene hari imiduga idatonda imirongo ku masitasiyo ariko ikama yuzuye igitoro kandi ikaja mu ibarabara nk'iyindi miduga. Akaba rero agabisha abakora ku masitasiyo ngo boba bari inyuma y'urudandazwa rw'igitoro ca magendo. Akaba kandi yabishikirije muri ino ndwi ashikiriza buramatari w'intara ya Bujumbura, aho yasabye abajejwe intwaro kugira umwizerano n'abanyagihugu kugira ngo barwanye isoko ry'amagendo y'igitoro. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye asigura ko iyo abona imodoka zitonze zirindiriye igitoro ku masitasiyo atabonamwo amavewiti, akibaza iyo zinywera igitoro mu gihe ziguma zigenda mu mabarabara. Akagiriza abakora ku masitasiyo ko biba igitoro bakabesha bagaca bakijana mu zindi sitasiyo zitazwi ahanyweshereza abo bifise. Umukuru w'igihugu rero akaba ahamagarira buramatari ko ategerezwa kumenya iyo izo modokari zinywera igitoro kugira asambure isoko y'amagendo y'igitoro, kandi ko abanyagihugu bazomufasha mu gutohoza aho ibintu bipfira. Abandanya kandi ashikiriza ko abanyagihugu bashatse ataco shoboka. Ayo rero niyo makuru twari dufise yo kuri iyi saha. Reka mbashimire kuba mwari kube natwe mwese mwadukurikiraga muri mu mihinga itandukanye igihugu iri mu gihugu cyacu cy'u Burundi, abari bari mu ntara ya Bujumbura, intara zigize igihugu cyacu cy'u Burundi zose turabashimiye kuba mwari kumwe natwe. Ntitwokwibagira kandi abadukurikiraga bari mu bihugu bibanyi ndetse n'abari bari mu kuri mwese ndabashimiye kuba mwari kumwe natwe makuru n'ibiganiro twari ko turabashikiriza kuri iyi saha. Reka kandi nkengurukire mwese mwaba mwiteguriye gukurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Bibutse mu fyonde suivre, partage ndetse na s'abonner kugira ngo tujye duhora tubana amakuru n'ibiganiro tuba turi ko turabashikiriza umwanya n'umwanya, kugira ngo muze kandi murabona notification ziba zijanye n'amakuru n'ibiganiro tubandanya agushikiriza. Reka mbashimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro twari ko turabashikiriza. Iri ryari iteka n'umunezero ntangire byo kuba twari kumwe namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri no muresha kuri ayo mukunda cyane nk'uri Dende ya Isange TV.
imbonesha kure ibashikiriza amakuru n'ibiganiro bibegezweho kandi biba vyakorewe amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndekoro mbashimire kuba mwari kumwe natwe amakuru n'ibiganiro twariko tubashikiriza kuri iyi saha. Dusozereye ngaha, turaza gusubira.